jewe ubwanje numva mu mutima nshimira Imana iyo yabonye ko bikwiye kugenda gutya uyu munsi ikaba inteye iteka imbere zanyu. Ndabakengurukiye namwe mwese mwakoreshejwe kugira ngo bishobore kugenda uko bigenze. Imana ibaduhera umugisha. Jewe rero mu by'ukuri nivyo muradushikirije iki gikorwa, mugabo ntacyo dushobora gukora tudafashijwe namwe. Nico gituma tuzokwifashisha mwebwe mwese kugira ngo twubakire hamwe isengero ry'Imana, ariryo sengero ryacu duhurikiyemo. Umuntu wese yumve ko atekaniwe mu mutima wiwe, azoze atwiture, tuganire, tuyage. Isengero ni ryacu, isengero ni rya Kristo. Muri iyi minsi rero azoba akirituragije twese, muze dushire ingufu zacu hamwe dukora ibirama. Ivyagiye bituranga kuva muri kahise muze tubireke, dutangure bishasha, tugendere imbere twubaka ubwami bwa Kristo. Twirinde mu vy'ukuri ikintu cyose gishobora kuduteranya. Niba hari ico nzoba nakoze canke navuze kitabashimishije, muzoce muza mumbwire muti aha hantu ntitwahimbawe. Ntivyonezera igihe cyose noba ngendana umugayo imbere zanyu, kandi mwabibonye kandi mwabimenye. Ntaco vyobamarira naho vyobashikana. Jewe rero ntimuzomfate nk'umwungere mukuru w'ikirenga. Je ndi umupastori nkamwe, kandi umuhamagaye pasiteri bizonezera kuruta kumbwira ivyo bindi birebire, kuko nico twahamagariwe, nta n'ikirenga kuri ico twahawe nk'abungere. Rero mwebwe abapastori bagenzi banje, abarimu dukorana mu mashengero, namwe mwese mutarashikirwa, nukuri muze tuje hamwe dusenge. Esi icoma no mu matora azokurikira tugatora dutya dutekanye, twame twihesha iteka n'icubahiro. Ivyo bindi byose byo guca hampande n'impande tukabireka. Nagomba rero ubwa mbere nkeze mwebwe banyakubahwa bakuru muhejeye kwizeyeko, ndabakeje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabipfurije kuroranirwa muri iki gikorwa twese dushinzwe n'inama y'umwaka, kandi ndabasavye mu by'ukuri tuzokorane mu bwumvikane, mu bumwe, mu rukundo no mu mahoro. Kandi utazokwemera ko tugenda kuri ivyo nzomushengeza imbere y'inama. Turakwiye rero kumenya yuko ishengero si ryacu, batujeje igikorwa, muze tugikore nk'abakorera abandi. Mugabo twirinde kwishira hejuru no kwigira abakomeye, ariko duce bugufi, tugende neza. Ndazi yuko hariho rimwe ivyumvira abantu babazi ko bitabaye byiza no muri kahise niki. Ndabasavye ntazogire umuntu yiyumvira ibijanye n'ibyo twabayemo, twiyumvire bishasha tuje imbere. Umuntu wese yumve ko atekaniwe. Ibisigaye nibiye, jewe nk'umwungere mutoye ngiye imbere y'abandi, ico tuzokora cya mbere ni ikihe? Nuko ibi vyegeranyo bisa vyandika ubu bwa vuba imbere ya mu mezi abiri mwe mwabironse. Kirazira kwandika ivyegeranyo buci namiba, ivyo ntibibaho. Icegeranyo inama ikiba gikwiye kwandikwa, kirungikirwa bakuru b'uburere, abakuburere babiha amashengero. Ejo nihageraho dukeneye kugira inama, niturungike agenda y'inama n'ibizokwigwa ko abantu bose baze babizi.
turakwiye kumenya ko ibintu bikwiye gukorwa mu rutonde rwiza. Hanyuma amashengero hariya nimumenye yuko muca ku uburere nabwo nibuze bubishikane. Vyompimbara igihe twogira inama iyo ariyo yose umukuru w'akarere agatanga raporo abo gwazananye mu nama bakayishigikira. Mugabo umuntu wese ntaca haguruka ngo nanje ngo dusazire mu kajagari. Banyakubahwa kuri uburere mukoresha amanama y'abapastori bababwire ivyo babona ko yebebe yoshira imbere hama mubizane. Twirinda akajagari ko kuzabaza hano bavuga ibintu byinshi tudashobora gutorera umuti. Bize gutyo. Hanyuma rero nuko nje mvuga amajambo menshi mumbabarire nagomba mbashimire gose kandi ndababwire yuko mu by'ukuri numva ko nezerewe kandi ndashima Imana ku gikorwa cyiza mukoze. Hanyuma mugende munsengere ico nzokora nzobabera imbere, hanyuma umuntu wese yumve yuko ashikiriwe kandi yidegenze. Mu gusozera rero abanyakubahwa nagomba ndabakengurukire ku bijanye n'ingene twari twakoranye mu gihe gihetse. Nyakubahwa bari mungere mukuru turabukengurukira, Imana yabakoresheje ibitari bikeya. Rero intambwe mwari mugeze isemo mwari mugejeje ko niyo tuzobandaniriza ko ibintu bitere bije imbere. Ama namwe banyakubahwa representante gare na supleya, Imana ikomeze kubahezagira kugira ngo iriya migambi yose mwashikirije ishengero rya Imana izoje mu ngiro. Nitwagira ikiganza ciza hazonezerwa bose, tunezererwe hamwe, hanyuma dusangire bike na byinshi tuzoba twashoboye kuronka. Tuzokora ibishoboka byose ku neza yanyu n'iyacu ngo twese twiyumvanemo. Murakoze, Imana ibahe umugisha, muzoturamukirize amashengero mu izina rya Yesu.